Mwijoro ry'itariki zitanu kwezi kw'icenda mwaka wa 2025 Uburundi bwagendeye igihugu ca Cote d'Ivoire maze igihugu ca Cote d'Ivoire gitsinda Uburundi gitsindo kimwe kubutsa mu rukino rw'umupira w'amaguru. Hari mu rukino rw'umunsi w'indwi wo kurondera itike ryo kuja mu nkino z'igikombe c'isi kizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada no muri Mexique mu mwaka wa 2026. Birumvikana ko ari mu mwaka uza. Inyuma y'urukino haje kwaduka guterana amajambo ku mbuga ngurukanabumenyi hagati y'abakinyi ba kera bo mugwi serukira igihugu intamba mu rugamba abo tokita aba legend. Umwe yagize ati batinya Cote d'Ivoire iciriritse gutyo, abakinyi benshi ntibari ku rwego rwo gukina mu mugwi serukira igihugu intamba mu rugamba. Ubundi nawe mu kumwishyura agize ati bakuru bacu gabanya amajambo, mwe mwashikanye he umupira w'amaguru w'u Burundi ko twebwe twabushikanye muri CHAN na CAN? Nimige kuvuga. Abo bakinyi batanye amajambo ni bamwe mu bakinyi b'aba legend bo mugwi serukira igihugu w'u Burundi intamba mu rugamba. Nibaza ko ari bande mu buryo byaguye bavuze ibiki. Ikinyamakuru Wifi Sport cyo kibivuga ko iki hoho ikinyamakuru cabonye gute byavuye mu rukino, ibyaraye bibaye byagize ingaruka izihe ku mugwi serukira igihugu intamba mu rugamba. Burundi bwo bufise amahigwe angana gute yo kuja muri mondial ya 2026 yoba gisigayeho? Ku rundi ruhande hoba hari ivyo kosorwa, byo bari biki byo kugwa nabande byo kugwa gute? Reka nabaramutse aho muherereye hose nongenda bahikaze muri kiganiro mugiye gushikizwa nanje Willy Fried Irambona, kinyamakuru Wifi Sport gikorera kuri Facebook na YouTube. Kora subscribe cyangwa abone kuri YouTube ya Wifi Sport, ukore na follow cyangwa suivre kuri Facebook ya Wifi Sport, wongera ufungura kakengeri kari kuri YouTube ya Wifi Sport kugira ngo ntucikwe n'iganiro nanda bashikiza buri gihe. Nimba utaragura kajezi ku giseke cy'igihugu Burundi intamba mu rugamba, ndondera kuri iyo nimero ubona ha munsi genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze zoje kugura Stade Intwari, zoje kuraba urukino rwa mbere rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo cyo kwamaruriza ivyawe biciye kuri no rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu vyawe tubibwiye abantu basadukurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 61 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 60. Mukanya twinjire nido ry'ikiganiro. Inyuma yo gutsindwa na Cote d'Ivoire igitsindo kimwe kubusa, Burundi buciye buguma mu kibanza ca gatatu n'amanota 10. Burundi busunga amanota 9 na Cote d'Ivoire yacija mu kibanza ca mbere n'amanota 19. Burundi kandi buciye busumbwa amanota 8 n'igihugu ca Gabon kiri mu kibanza ca kabiri n'amanota 18. Inyuma y'u Burundi hakurikira Gambia n'amanota 7, hama Kenya n'amanota 6, yanyuma ikaba ari Seychelles n'amanota 0. Iyi migwi iri nyuma y'u Burundi naco ndibuyivuge ko kuko naco biza kuba bimaze, ariko reka twinjire nibijanye no kurondera itike. None byo bigishoboka ko u Burundi buja muri mondial 2026 cyangwa se mu gikombe c'isi ca 2026? Imbere ya byose ndabibutse ko kugira ngo igihugu gishobore kuronka itike yo kuja muri mondial mu gikombe c'isi ca 2026 bisaba ko kiba icambere mu itsinda kirimwe. Nko ku mugabane wa Afrika hari amatsinda 9 canke amagrupe 9. Rero ibihugu 9 bizoba ibyabaye ivya mbere mu matsinda, novuga buri gihugu ca mbere mu itsinda bizoba bikatishije itike yo kuja muri mondial. Ariko muri bya bihugu byabaye ivya kabiri mu itsinda, ibihugu 4 bizoba vyitwaye neza mu byo bihugu 9 birumvikana bizoca bija mu makurakuranamo n'ibindi bihugu bigize isi yose, maze ivyitwaye neza bizoce bija muri mondial. Ariko naho ndabibwiye gutyo mumenye ko n'ubundi naho ivyo bihugu 4 byose byo ku mugabane wa Afrika byo kwitwara neza, hazoronka itike igihugu kitarenze kimwe. Hamwe naho byose byo kwitwara nabi
nta na kimwe kizogenda, hazoguma bijya bihugu 9 gusa bizoba vyaronse tike direct. Vyumvikane ko Afrika ishobora kuba guserukirwa n'ibihugu bishika 10 mu gihe ibiciye muri barrage byo kwitwara neza, ariko bikitwara nabi birumvikana Afrika izoserukirwa, mugabane Afrika izoserukirwa n'ibihugu 9. Kubyizavuye mu rukino rero na Cote d'Ivoire, ubuhoho Uburundi bwarasezeye ibyo kuba mu kibanza ca mbere no kuronka ikibanza ca kabiri bisa nk'ivyarangiye. Uti rero vyarangiye gute? Mu nkino zikurikira Cote d'Ivoire izohura na Gabon muri iyi ndwi tugiye gutangura, ubwitangura ku munsi wa mbere. Batsindana canke banganya, haravamwo umugwi uja kuronka amanota atuma Uburundi butoronka ikibanza ca mbere naho bwotsinda inkino zose zisigaye, maze ivyo bihugu navyo bikazitsindwa zose. Vyumvikane ko no munsi Uburundi gufata ikibanza ca mbere n'ica kabiri bisa nkaho bidashoboka, mbere ndiye kurwanya mvuga ko bidashoboka. Reka ndagusigurire tubigute. Hasigaye inkino zitatu zitanga amanota 9. Novuga banganije Gabo yoba ikwije amanota 9 isumbije Uburundi gushika ubu nizo zindi nkino zikurikiye zitarakina. Aho ni mu gihe Uburundi ico bwukora cyose ata amanota arenga 9 bwoshobora gukura mu nkino zisigaranye, ko busiganye inkino zitatu tumvikana ko zitsinda zose zoba zirimo amanota 9. Or umugwi wa kabiri usumbye amanota 8. Hamwe rero wonganya mu rukino gukurikira uzoba usumbye amanota 9. Ho ugatsindamwo urukino rumwe mu nkino zitatu zigaye uzoba usumbije Uburundi ya manota 9 hizo bikunze ko bayakira. None ubwo Gabon mu nkino isigaranye ukuye mu Cote d'Ivoire bagiye ko bahura mu zindi nkino zibiri zisigaye, yo bizobura amanota 2 kugira ngo isumbye Uburundi amanota 10. Kuburyo Uburundi nubwo bwotsinda inkino zose Gabon yatsinzwe itazoshobora kuronka amanota 10. Okay, ubu nawe reka tuvuge ku ruhande rwa Gabon imikino ca kabiri, ku ruhande rwa Cote d'Ivoire imikino ca mbere. Ubu deja Cote d'Ivoire isinda amanota 9 y'uguco c'Uburundi. Ubwo twokwemeza yuko mu nkino zisigaye Cote d'Ivoire izobura inota rimwe rizotuma isumbya amanota 10 Uburundi, kuburyo nubwo bwotsinda za nkino zitatu buzoronka amanota 9 ntimushikire amanota 10. Ngazo kivyo bidashoboka. Vyumvikana iki rero? Muri make hasigaye ko Uburundi bukina mu ntumbero yo kwitabira iri higanwa gushika rihere, nkuko amategeko yamabisaba ko murazi ko umugwi udasozera ihiganwa ngo urivuye mu kubera atacukironderamo urafatirwa ibihano gacibwa n'amande. Ubundi rero nimbaza ko ari gukina kugira ngo ihiganwa rihere. Naco bakirondera kiretse hamwe ho kwaduka nk'ikintu cyo kura amanota abari imbere yabwo, ndavuga Gabon cyane Cote d'Ivoire, cyo navyo nito biharura cyane. Uko ntitwavuga duti ngo barakoze amanyanga yotuma ngo shira hamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA bakurikirana kuvuga amanota abayakwa. Nazo yuko ivyo bisa nkaho bidashoboka. Ubundi dufate yuko Burundi usanga bwasezerewe kwanza bwamaze kuba bunasezera kuba bwoja muri mondial. Uturero rwo rukino rwavyuye ibihari ibihe hagati y'aba legend bo mu gwiseruke gihugu w'u Burundi intamba mu rugamba, no kuvuga abakinyi babo ba kera. Abo bakinyi bo ni bande bavuze ibiki? Abishishije kuri Instagram yiwe uno ni Valerina Hayo kizigenza wa kera w'intamba mu rugamba yaneguye urukino Uburundi bwaraye bukinye na Cote d'Ivoire. Nyuma y'urukino yanditse kuri ubwo rwa Instagram ati abakinyi bakiranye ubwoba ntibitanze nkuko nabonye urukino, abakinyi benshi ntibakwiriye kuba mu mugwi serukira gihugu. Urugero rw'abakinyi benshi wari hasi cyane, umengo bari bagiye guheza ibwirizwa batazi ico cari kibajanye. Urumva yavyanditse muri rw'igiswahili ariko nagerageje kubishira mu Kirundi. Ati Cote d'Ivoire idakomeye ariko raba ingene bayitinye. Nta mukinyi numwe yitanze ahe ingoga abandi canke atera inguva abana canke kuraje abandi. Bose bari mu gacerere kugira ngo bakine gusa bihere bitahire. Urumva yuko nyene ngo nta objectif yo gutsinda bari bafise ngo bakina bihere twitahire. Yasoze iravuga ati kuvyo nabonye no munsi urugendo ruracari rurerure, umumenyereza aracafise akazi kenshi cyane. Se nawe niko vyumva wewe ubwawe bivuga kwiki? Reka turabe Markatire uno n'umunyegori wa kera mu giseke cy'Uburundi ntamba mu rugamba, nawe ico yabivuze ko ahita yishura direct. Nawe ubaza ko yabivuze kwiki? Abishije kuri Instagram yiwe nyene Markatire nawe yagize ati ariko gabakuru bacu ayo majambo menshi muvuga ni ayiki? Ni mureke abasore bacu bagwane, mureke kubaca intege, ahubwo mubatera intege, nibwo bukuru. Nico cerekana ko muri abantu bakuru. Abandanya ati aha rero mushaka kwemeza abantu ko mwebwe mwari mukaza gusumbya abandi,
mwashikanye hehe umupira w'amaguru wo mu Burundi imbere y'iyo Cote d'Ivoire uvuga mwebwe mwakoze ibiki bivugwa na Makartire abandanya ati bamwe muri abo basore nyene unegura twarashikanye igihugu muri shane ya 2014 na kane ya 2019 no kuvuga ihiganwa ry'igikombe ca Afrika gihuza imigwi y'igihugu iserukuwe n'abakinyi basanzwe bakinira muri ico gihugu nyene ndavuga shane hamwe n'ihiganwa ry'igikombe ca Afrika rihuza abakinyi bose bafise amamuko canke ubwene gihugu bw'ico gihugu baba bakina muri ico gihugu abakina ku mugabane canke abakina kw'isi yose ndavuga kane ya 2019 yashamuza ati urunganwe rwanyu rwo rwakoze iki ko aba bashitse kuri ibi natwe twashitse kuri ibi mwebwe urungano rwanyu mwakoze iki aciye abandanya ati ivyo tuvyihoze tariko tuje twiga gukunda ibyacu no mu bihe atari byiza ayo niyo majambo Makartire yakoze mu kwishura uwitwa Valeri Nahayo abo rero ni abakinyi ba kera bo mu giseke cy'igihugu Burundi ntama mu rugamba ariko nawe kubwa ku ruhande rwawe ukurikirana kino kiganiro ninde yavuze ukuri muri abo babiri we ubivuga ko iki basanga ukaza muri commentaire ugire icyo ushikirije ariko none kinyamakuru Free Sport cyo cyabonye gute urukino nibiki commentaire yo gucotanga kuri urwo rukino abakinyi nka Jean-Claude Girumugisha batazira Msauzi Parfait Bizoza Muderi Akbar Abedi Bigirimana ndetse nk'abakinyi bose muri rusange mu giseke cy'igihugu Burundi ntama mu rugamba babyifashemo neza mu rukino kubw'ikinyamakuru Free Sport kubwa Jewe Wilfried Amara niko arabivuga uti gute Munyegori Jonathan Nahimana nawe nyine twaramubonye agira amasave agera kuri 5 navuga ko ramye imipira 5 yari goye cyane yari no kuvamo ibitsindo bya Cote d'Ivoire ndetse tubona ko n'impinduka zabaye zagarukanye mu giseke cy'igihugu b'u Burundi mu gice cya kabiri mu rukino aho ubona ko kabiri cyatanguye biboneka yuko Cote d'Ivoire yarafise gahunda yo kuba isatira mu giseke cy'igihugu ntama mu rugamba bimwe bikomeye cyane uravye igishambiro cy'urukino nivyo Cote d'Ivoire yaranyabiranije mu gice cy'igihugu cy'u Burundi mu kuronka igitsindo mu minota 5 ya mbere y'urukino ariko Barundi bakinye urukino batuje uravye ukuntu bahanahana imipira bari batuje cyane icyabananiye cyo nyene no gutuza bagize imbere y'izamu kandi ibi turabitahura kuko nta burambe bafise nk'ubwo Cote d'Ivoire ifise kuko iyo urukino uriko urarukina n'umuntu munganya experience ukinitekanya ariko akina n'umuntu agusunda experience biragoye gutekana ko muribuka yuko nk'abantu bakurikiranye ikiganiro nakoze uheruka icy'imbere yiki turabonye yuko abakinyi benshi bakina ku mugabane wa Buraya Rwanda rwa Cote d'Ivoire mu gihe Burundi bo usanga bakina amahiganwa mato naho nyene mvuze ku mugabane wa Buraya mwumve ya mahiganwa 5 ya mbere akomakomeye Ligue 1 mu Faransa La Liga muri Espagne Premier League mu Bwongereza Bundesliga mu Budagi na Serie A mu Butaliyani haba rero na Cote d'Ivoire irimwo abakinyi baciye mu gikomakomeye aho bahangana n'abakinyi beza bisi nta byahatari berekanye iki cerekana ko bagowe cyane n'aba bakinyi bo Burundi nk'akarorero turabonye Franck Kessie ni umukinyi wa kera wa FC Barcelona umukina kina muri ariya mu gihugu cya Arabie Saoudite ubona ko ari hari yumengo n'umukinyi w'igihanga ariko nta byahatari yakinye muri urwo rukino babona ko aba bana b'igihugu bashoboye kuba bamunaniza abakinyi bonyene twavuga ko babangamiye Burundi bavye ku ruhande rwa Cote d'Ivoire tuvuga nka Simon Adingra uno n'umukinyi wa Sunderland mu gihugu cy'Ubwongereza na Amad Diallo umukinyi wa mugwi wa Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza umva abakinyi bose bakina muri Premier League urumva ko abakinyi bakomakomeye kandi je bakoze byari bitahuritse na cyane ko Amad iki kibanza yari arimwo yari kuba ahagarikwa na Yusufu Nyango umuntu tuzi ko afite experience akora mu Faransa nawe yari gushobora guhungabanya ihungabanya mu kibuga cy'uwo mukinyi ariko siho yarari ariko rero nabo urumva ko bari ku rwego rw'isi byumvikana ko bajya abakinyi bari gushobora kuba baremera equipe y'u Burundi ntama mu rugamba ku rundi ruhande twabonye na Sebastien Haller yarakoze cyane ariko uravye full stop runner bagiriye abasore b'Abarundi bagiriye Nicolas Pepe umukinyi wa kera wa Arsenal cyagaragaje ko bamyugari b'u Burundi bari maso n'ikindi kandi amakorosi menshi Simon Adingra yacu yashitseko inyuma yo gutanga umupira wavuyemo igitsindo ca mbere ubona ko ibindi byose yakinye ari nkaho atamusaruro byatanze cerekana ko aba bakinyi bagerageje ku ruhande rwabo ku ruhande rw'u Burundi abakinyi barananiwe gushika muri Mukorombone ico turacemeranya canke gushika muri Asifa de Paraso ya Cote d'Ivoire barananiwe kandi no gutera amashuti bari kure ibi byaragaragaye mu rukino ariko naho biruko nta gishasha kirimo kuko nibindi bihugu tuvuga ko bikomakome byahuye na Cote d'Ivoire byananiwe kwinjiza igitsindo mu izamu byayo
kuko turibuka ko gushika ubu nta gitsina na kimwe kirinjira mu izamu rya Cote d'Ivoire mu nkino indwi maze gukina mu nkino zose zo gukurakuranamo zo kondera inotike kuja mu gikombe c'isi. Aho uharura ukuntu Gabo iriko irahanganira nayo ico kibanza ca mbere, ariko itigeze ibona itsindo mu izamu ryayo n'ibindi bihugu byagiye birahura na Cote d'Ivoire. Icerekana yuko n'ubundi Burundi bwananiriwe aho abandi bananiriwe, nico tubu blaming. Ariko no ku ruhande rwa Cote d'Ivoire naho ufise abakinyi bafise experience, imipira myinshi bayitera hanze, ubona ko gutumbereza imipira 6 mu izamu gusa akabamo service 5 n'umupira wavuye mu gitsindo. Hano vuga nti ntabwo byari bihuriye n'urugero Cote d'Ivoire yari iriko. Kubwanje rero abarundi bakinye neza, bitanze gushika aho bageza, bisaba ko tubatahura. Nimba rero warumvije ikiganiro nabashikije imbere y'uru rukino, Cote d'Ivoire irasumba Uburundi kure niyo. Nimba nawe ushaka kubitahura neza, injira muri link uzasanga muri commentaire ya mbere yo hejuru, baja kubona imice itandukanye n'impamvu Cote d'Ivoire ari igihugu c'igitinyiro mbere cyari no gushobora kumaramaza Burundi mu kubutsinda isindo nka 5 kubusa. Ariko kandi abarundi byo nuko ko bitanze bigwana ko birangira ku gitsindo kimwe kubusa. Umusaruro tuvuga yuko ari ibitsindo bike uravye profile z'ivyo bihugu bibiri, waza kwibona muri kiganiro ni washima kucumviriza. Abenshi rero makinyi b'u Burundi bakina umupira birondereye mwibarabara maze urabateza imbere, ariko bada bakinyi benshi ba Cote d'Ivoire bakuriye mu mashuri y'umupira w'amaguru yo ku mugabane wa Buraya, amakademi akomakomeye, abona ko ari karabyara impano zikomakomeye ku isi ziganirwa n'ubushimwe. Aniko ndaza mu mpamvu zoba zituma Uburundi n'umuri turashika ku rwego twifuza. Mbega tunakora iki hoho? Rero hari bamwe mu Barundi bashaka umusaruro urengeye ibikorwa twakoze mu Burundi. Aha ni usanga hakara amajambo. Iyo bigenda uko, iyo bigenda kuriya, ngo no, ngo ibintu bikwiye guhagarara, ngo kwama tuvuga ngo kipira dusumba, ngo twatsinzwe, ngo ibiki. Aho niko ndishira mu kibanza cy'abarundi. Ariko niko abarundi benshi bakunda kuvuga. None amajambo yobafasha kubaka? Muri make amajambo arafasha mu kubaka umupira w'amaguru, ariko yonyene ntaco yoshikako. Rero hakenewe ibikorwa. Kugira ngo rero mu gwinse k'igihugu ukomere, bisaba ko imigwi yo mu gihugu hagati banze banza gukomera, kuko niyo inatanga abakinyi baje mu gisebe cy'igihugu. Kandi iyi migwi ntabwo iba ari ya leta, iba ari ya bene gihugu nyene, nubwo abarundi nyene nibo bakwiye kubaka iyi migwi kugira ikomere. Nk'akarorero mu gihugu cy'Ubwongereza hari imigwi usanga ari ya bene gihugu canke yabagwiza tunga, canke naho ugasanga bafise imigabane, bafisemo imitahe bashizemo. Nta mugwi wa federation buhari, ahubwo federation iri ngaho kugira ngo ifashe gutunganya neza iyo migwi, na cyane cyane mu gushinga amategeko atuma iyo migwi itarangwa mu kajagari ngo itembe. Ariko kandi kugira ngo bikunde ko bubaka iyo migwi, nuko bashira imigabane hamwe ari abantu benshi. Je bishe bisaba rero gushiraho amategeko n'amasezerano buri umwe abwirizwa kubahiriza, maze bigatuma ata muntu yashizemo umutahe yidoga, kuko aba akuramo inyungu ihuye n'umutahe bayarashizemo, bigaca bituma kandi iyo migwi iguma ihagaze neza. Ibi rero kugira ngo bikunde mu Burundi bisaba ko abantu bagira ishaka canke biyumva namwe bakwiyumva mu bintu byo gukorera hamwe. Igihe rero iyo migwi ibihagaze neza mu gisebe cy'igihugu, nawo urakomera, kuko tuza gutora abakinyi beza muri iyo migwi, bari boja mu gisebe cy'igihugu ntamamuro nako wari wose abaye intama mu rugamba canke hande, kuko murabizi igihugu gikina inkino zike mu mwaka. Rero kiza gutora abakinyi bavuye mu migwi, nishobora kuvuga ngo dufite abakinyi bacu batakiri mu migwi, uko bose bafusanga na experience canke forme barazitakaje kubera ko badafise imigwi bakinamo. Ariko kandi kumubaka umugwi w'umupira w'amaguru bisaba kumirako nturambirwe. Aha ndiko ndaza ku bintu bikunda kwica ijanye n'inyubako z'umupira w'amaguru mu migwi na cyane nk'iyo ngaha mu Burundi. Nk'akarorero hariho imigwi ikina Premier League kandi yabayeho kera, ariko itarigera itwara igikombe c'iryo higanwa. Aha rero ndiko ndashaka kwerekana abantu bashaka gukreya umugwi, ngo bashaka ngo umugwi ucuza n'ibikombe ubwo nyene ngo ucutera imbere, bisaba kwihangana no kutarambirwa kumirako. Nk'akarorero iyi migwi nakunda kuba muri Premier League hariho nka Crystal Palace yabayeho mu 1861, nuvuga ko imaze imyaka 164 ibayeho. Fulham yabayeho mu 1889, iyi nayo imaze imyaka 146 ibayeho. Brighton and Hove Albion nayo nyene yabayeho mu mwaka w'1901, imaze imyaka 124 ibayeho, n'indi migwi myinshi niyo ndavuga.
iyi migwi yose nta numwe uratwara igikombe, ariko murumva ko naho imaze imyaka irenga 100 taratwara igikombe ntirabiheba, iguma ikina kandi yiyubaka neza. Ikibazo rero kiri ngaha mu Burundi, umugwi uravuka no munsi ugashaka kugura ikibanza, kugura ikibanza navyo ni byiza si bibi, ariko ugashaka kuduga icicaro ubwo nyene, ugashaka no gutwara igikombe ubwo nyene. Ikigeretse ko rero bidakunze ko uwo mugwi ukora ivyo bintu ubusambutse, benewo bava bawutaye ngo ntaco uzoshikako. Ntibanibaza bati none ko tuwutaye ngo nuko tutadushikanye aho dushaka vuba vuba. Abafise imigwi ihamaze igihe bo ataco barashikako, ariko bihanganye barayigumana. Ni bangahe ntibiyumvira kandi ko n'imitahe bashize mu ko yahahombeye kandi bari bagifise igihe cyo kurondera kwigaruza. Ibi bisigura iki rero? Bisigura ko rero kubaka umugwi bisaba gutegura umugambi w'imyaka myinshi, maze ukawubaka buke buke intambwe ku yindi witonze. Ushobora kuba uciye wibaza uti none ko iyo migwi ibaho imyaka myinshi nibiki bifasha kuguma ishikamye, muri make itunzwe n'iki? Icambere kibatunze no kudandaza amasanamu y'umugwi. Ibi navyo bisaba ko umugwi uba warateye imbere, ukaba ufise abawufatira amasanamu meza, ariko kandi hakaba harimo intunganyo ya droit d'auteur, no kuvuga itegeko rikingira amasanamu canke amavideo y'umuntu, ku buryo uyishize ku rubuga rwiwe baca bamwitwarira agahanwa bakamuca amande, mu gihe naca bikoze ata burenganzira afise. Rero kugira ngo utangaze amasanamu bikaba bisaba yuko uyabagurira canke bakaguha uburenganzira beneyo. Rero ha mu Burundi birasaba ko imigwi igira abantu bajeje gufata amasanamu yabo no kuyagurisha. Ikigira kabiri, hari amafaranga federation itanga buri mwaka kuri buri mugwi, nonga mu Burundi birakogwa. Rero bisaba ko ayo mafaranga umugwi yaronse umenya kuyakoresha neza. Ikindi, hari amafaranga ava mu rudandazo. Ayo mafaranga rero yo mu rudandazo azanana mu nzira nyinshi zitandukanye. Reka ngegeze kuzica ijya nino. Ubwa mbere hari amafaranga ava muri sponsor, iyo nanye ni mu nzira y'urudandazo. Uti gute? Aha ugurisha izina ubufitse, no kuvuga ko bisaba ko uba waramamaye. Murakunze kubona ivyandiko canke uducapo, amalogo, bavuga amalogo ku myambaro y'imigwi, haba mu bikiriza canke ku maboko y'impuzu. Tujya tuba ari utwama company akomeye, kandi kugira ngo abadushireko ayo ma company aba yabahaye akanoti kafadika, aho mvuga amamiliyoni 10 y'amanyaburayo. Mugakunze kwibona ko ku Manchester Real Madrid, haba ku maboko y'imipira, mukaba naje imbere kubikiriza kunda kuba ubibona. Ubwa kabiri, imigwi ifise amazu yo kudandarizamwo ibidandazwa vyayo, nk'akarorero imyambaro, baba bafise ahantu badandariza imyambaro. Ndayibutse ko nka Juventus de Turin igihe sinyishije Cristiano Ronaldo imukuye muri Real Madrid mu mwaka wa 2018, yamuguze imiliyoni 100 z'amanyaburaya, ariko mu munsi umwe gusa yari yagaruje ayo mafaranga yose mu kugurisha imyambaro yanditse Cristiano Ronaldo n'inimero yiwe. Cyo yoza rero inyungu baronse mu minsi yakurikiye inyuma y'uwo munsi umwe. Yindi muce w'urudandazwa canke n'incuro gira gatatu, ni kubera ko iyi migwi iba yaritunganije ikibakira ibibuga vyayo, ica yugurura imiryango abakora iminsi mikuru ikomakomeye, abakora ibirori, abakora ibiteramo n'ibindi, bakaja baraza kubikorera mu mastade yabo, bakariha ikanoti kafadika mu kubikokota ayo mastade, gutyo imigwi ikaba yinjije amafaranga afadika. Aho rasishizeko ajya amafaranga nayo batoza ku munsi w'urukino, n'amafaranga binjiza ku ngenzira y'amahoteli ya stade yo zije kuraba inkino, ivyo zihafungurira, ivyo zihanwera, kuko irya migwi yubaka amastade arimwo uburaro, uburiro n'ubunywero. Mu ntungane nziza rero nta muntu aba akwiye kuzana ibifungurwa canke ibinyobwa abikuye hanze akaza kubidandariza muri stade y'uwundi mugwi kanaka. Ivyo sivyo kandi bihanwa n'amategeko. Uwo mugwi niwo uba akwiye kuhadandariza wonye, naho nyina pana mu bibanza bya abafana bicaramwo, baba bafise amabutike indani muri stade, abantu bakagenda kagura amakihereza, pana gufata mu ntebe ugatembeza ibidandazwa ya sivyo. Yindi nzira imigwi yinjirizamo amafaranga ni kugurisha abakinyi baba barerewe mu ma academy y'iyo migwi nyene. Ivyo zose mejije kuvuga na amafaranga aboneka atavuye mu mufuko wa president wa equipe, ahubwo bisaba ko umugwi wiyubaka ukabicamamare, kuko uko umugwi utanga umusaruro mwiza ugakundwa, niko
izo nzira zose amafaranga azananamo zaguka zikuguruka maze akinjiza ku bwinshi. Rero bisaba gushiramo imitahe bakanze kubaka umugi kwanza kawutanga umusaruro mwiza, hanyuma amafaranga kazoza mu kiringo kanaka. Kugira ngo rero iyo mitahe iboneke bisaba ko abafite imitahe biga gukorera hamwe kandi bakabikora kubwa kazoza batiyumvira ku nyungu z'aka kanya gusa. Kuko dufate nk'akarorero umuguma z'imyaka 100 wonyemeza neza ko abawutanguje baba bakiriho, ntibishoboka. Ahubwo barawubaka hama bakamenyereza n'abandi bantu ingene bazobandanya kuwubaka, ivyo bikawurinda gutemba n'igihe bazoba batakiriho. Aha mu Burundi haraho usanga umuperezida w'umugwi apfuye canke ugasanga umuntu ahorashamo amafaranga aragize ikibazo gitumye amafaranga aho yahora batakiyaronka, ari ugacubona n'umugwi nawe nyene watemvye urapfuye. Hariho naho umugwi ucuzimanga na wose kuburyo n'izina ritaba gisubira kuvugwa. Vyumvikana iki birakwiye yuko abantu biga kumenya kugera imigwi no kubimenyereza abandi kugira ngo iyo bahatakyari ibandanye ikora neza. None muri make kugira ngo imigwi ikomere maze ishobore kugabura mu giseke gihe nawe ukaba umugwi ukomeye, dufate nk'akaroro nko mu giseke cy'intama mu rugamba, hasabwa iki? Harasabwa kugira intunganye z'imigwi y'igihe kirekire. Hakwiye kubaho ivyigwa bihabwa abanyamitahe baja kubaka imigwi bakamenya ingene yubakwa, bagashira inguvu hamwe, kuko umugwi ntiwubakwa n'umuntu umwe ngo nuko afise amafaranga, ahubwo harakenerwa abanyamafaranga n'abafise ubwenge buhanitse bwo kwiga ingene ibikorwa vyotunganywa ku buryo haba imyaka kanaka yo gushiramwo amafaranga n'ikintu kanaka bo kwiya cyo kuba batanguye kwinjiza amafaranga bakagaruza ayo bashizemo. Uko niko kinyamakuru Wifi Sport kibibona. Ariko none namwe ngabakunzi b'intama mu rugamba canke abakunzi umupira w'amaguru muri sanzwe mweho mubibona gute? Cyumvye byanyu muri commentaire ni ntangere birahawe kazi. Ndagushimira wewe wankurikiranye kuva mu ntago gushika mu mpera z'ikiganiro, kumwe nanje Wilfried Rambona. Kinyamakuru ni Wifi Sport gikorera kuri Facebook na YouTube. Mwibuke gukora subscribe cyangwa s'abone kuri YouTube ya Wifi Sport, mwongere no gufungura kajya ka kengeri kugira ngo bambere bashikirwa n'ibiganiro bashikiriza. Ubundi nkiba ikiganiro notification ibe yabashikiriye, musangize ikiganiro abandi, mushire n'ibyumba byanyu muri commentaire, hanyuma mugira ibihe byiza aho muri hose muranige mirimo yanyu. Ubundi ndabakunda cyane, mugira ibihe byiza. Bye bye, hasta la vista, dusubire mu biganiro bikurikira. Ciao. Nimba utaragura akajezi ko mu giseke cy'igihugu Burundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyi nimero ubona aha munsi, genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze zuje kugura Stade Intwari, zuje kuraba urukino rwa mbere rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo cyo kwamamariza ibyawe biciye kuri runo rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu byawe tubibwiye abantu basaza kurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 31 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 61.